Ambasaderi Claver Gatete yateguje UN icyo u Rwanda ruzakora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDL nibikomeza gukorana nkuko yabigarutseho. Ambasaderi w'u Rwanda muryango w'abibumbye Gatete Claver yawuteguje icyo iki gihugu kizakora mu gihe inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakomeza gukorana n'umutwe witwaje intwaro wa FDL. Nyuma yaho umunyamabanga mukuru wungirije wa UN ushinzwe Afrika Martha Pobe yaramaze kugeza ku kanama gashinzwe umutekano raporo y'umunyamabanga mukuru ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri 26 Kamena 2023. Ambasaderi Gatete akaba yavuze ko ubufatanye bwa leta y'iki gihugu cy'abaturanyi na FDLR gihangayikishije mu buryo bukomeye cyane. Ambasaderi Claver Gatete yavuze ko abarwanyi ba FDLR bahabwa ubufasha na leta ya Kongo kandi bakora n'igisirikare cy'iki gihugu kizwi nka FARDC. Yongeraho ko ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi bakuye mu Rwanda bayikwirakwijwe no mu baturanyi bibyara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byibasira abanyekongo bo muri ubu bwoko birimo ubwicanyi. Uyu mudiplomate yamenyesheje Pobe n'aka kanama ka FARDC na FDLR byavogereye kenshi ubutaka bw'u Rwanda birurasamo za roketi nyinshi cyane mu buryo bwisukiranya. Abasirikare b'abanyekongo binjira ku butaka bw'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Indege z'indwanyi za RDC zivogera ikirere cy'u Rwanda. Yavuze ko abarwanyi ba FDLR bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 bakabaye boherezwa mu Rwanda kugira ngo bagezwe mu butabera, ariko leta ya Kongo aho kubohereza yahisemo kubinjiza mu ngabo za leta uko abibona. Ibi ati biraha u Rwanda akarere n'umuryango mpuzamahanga ubutumwa bukomeye cyane kandi bugaragara bw'uko RDC itifuza amahoro. Ambasaderi Claver Gatete yanenze mission y'amahoro ya UN muri RDC MONUSCO n'akanama k'umuryango gashinzwe umutekano ku kuba nta ngamba zifatika zafashe kandi bazi neza ko leta ya RDC ikorana na FDLR. Ambasaderi Gatete yamenyesheje UN ko mu gihe ubufatanye bwa FARDC na FDLR hamwe n'indi mitwe irwanya leta y'u Rwanda cyangwa se abayirwanya ruzakomeza gushyira mu bikorwa ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ambasaderi w'u Rwanda muri UN yagize ati mu gihe Kinshasa ikomeje gufasha FDLR y'abajenosideri n'abandi barwanya u Rwanda, ingamba z'u Rwanda z'ubwugarizi ati n'ubwirinzi zizakomeza kubaho mu rwego rwo kurinda imipaka yacu n'ikirere no guharanira ko umutekano ku butaka bwacu uba wose. U Rwanda ntiruzemerera FDLR n'abayishyigikira ko bahungabanya abantu barwo haba mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye. Inzego z'umutekano z'u Rwanda zarashe abasirikare b'abanyekongo bagerageje kwinjira ku butaka bwarwo barasa ku mupaka, zinangiza indege y'intambara ya RDC yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yavogera ikirere cyarwo inshuro zirenze imwe. Izi ni zimwe mu ngamba z'ubwirinzi rwafashe nk'uko yagiye abigarukaho. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, mbabwire ko umukuru wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yanenze leta ya RDC yanze kuganira n'umutwe wa M23. Umuyobozi mukuru wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Moussa Faki Mahamat akaba rero yanenze mu buryo buziguye ubutegetsi bwa RDC kuba bwaranze kuganira n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Umuyobozi mu kiganiro agiranye na Jeune Afrique yasabwe kuvuga aho iyi komisiyo ihagaze kuri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye ishinja leta y'u Rwanda gufasha M23 mu burasirazuba bwa RDC. Moussa Faki yasubije agira ati uburasirazuba bwa RDC bufite ibibazo kuva mu binyacumi by'imyaka birenga 2. Hari imitwe yitwaje intwaro myinshi cyane, imitwe y'abagizi ba nabi. U Rwanda ruvuga ko aba FDLR abajenosideri basigaye bakiri muri RDC bamwe ngo bashyizwe mu gisirikare cy'iki gihugu. Kuri RDC uyu muyobozi yagize ati Kongo ku ruhande rwayo ivuga ko hari ubufasha butaziguye u Rwanda rwa M23 n'urugero rw'icyo twita intambara zifashisha izindi mbaraga. Faki yavuze ko ikibazo gihari ari uko ubutegetsi bwa RDC bwanze kuganira na M23. Ati kimwe mu bibazo bihari nuko leta RDC yanze kuganira na M23 ifata nk'umutwe w'iterabwoba, gusa iki kibazo kiri gushakirwa igisubizo mu mishyikirano ya Nairobi. Yavuze ko amahanga amwe namwe n'imiryango mpuzamahanga yamaze kugaragaza uruhande ahagazemo muri iki kibazo, gusa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yo ibona uburyo bwatuma igisubizo kiboneka ari ibiganiro. Ku rundi ruhande, perezida wa Kenya William Ruto ahamya ko iyo hatabaho ingabo za Kenya M23 iba yarafashe umujyi wa Goma. Perezida wa Kenya William Ruto arahamya ko iyo hatabaho ingabo z'iki gihugu zagiye mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umutwe witwaje intwaro wa M23 uba warafashe umujyi wa Goma. Yabivugiye mu kiganiro agiranye n'umunyamakuru Marc Parlement wa France 24 ubwo yamwibutsaga ko perezida wa RDC Felix Tshisekedi avuga ko ingabo ziri mu butumwa bwa EAC nta musaruro uhagije zatanze, akanabishingiraho ateguza ko azirukana
azazirukana nizitarwanya umutwe wa M23. Ruto avuga ko M23 imaze kuva mu bice byinshi cyane kuva ingabo za yase zagera muri RDC, kandi mbere yaho yarasatiraga Goma mu birometero 7 iri hafi kuyifata ubwo yarushaga imbaraga ingabo za leta bihanganye. Yagize ati Kenya niyo yahageze bwa mbere mu gushyingo ku mwaka ushize ubwo twajyagayo M23 yari igeze mu birometero 7 werekeza Igoma. Uyu munsi nakubwira ko habayeho uguhagarara ati kumirwana mu mezi agera kuri 3 ashize. M23 ntikiri hafi ya Goma, yasubijwe inyuma ishyirwa muri gahunda yashyizweho. Ati twakoze byinshi cyane mu kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mukuru w'igihugu yibukije ko ikibazo cy'umutekano muke muri RDC bimaze imyaka igera kuri 30. Ati mu mezi 6 gusa twakoze ibyananiranye imyaka 30 ahantu twahagaruriye. Ati umutekano uyu munsi hari amahirwe y'uko M23 izarambika intwaro. Perezida Ruto yatangaje ko yase ifite inshingano yo guharanira ko RDC itekana, kandi ngo uko byagenda kose uyu muryango ntuzigera utererana abanyekongo. Amerika itangaza ko imigumuko y'abacangero b'abarwanyi bo mu murwi wa Wagner bahatse gutera umurwa mukuru w'Urusiya Moscow kwa gatandatu w'indwi iheze yerekana ibibazo bikomeye byugarije uburongozi bw'Uburusiya, igisirikare cabwo na politike yabwo mu kiringo c'imyaka irenga 20. Vladimir Putin amaze ari president w'Uburusiya. Mu kiganiro 18 ca televiziyo y'abanyamerika ABC, umushikiranganje ajije imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bisize muri kabaza kicatumye Uburusiya butanguza intambara muri Ukraine. Kuri televiziyo ABC mu majambo yiwe Blinken yagize ati intambara muri Ukraine yabaye umukenyuro utekurukanye Putin mu bisata byinshi nkoramutima birimo ivy'ubutunzi, ivya gisirikare, imigenderanire n'ibindi bihugu n'ibindi bitandukanye. Hagiye gukurikira iki biragoye kuvuga, ariko sinibaza ko bihereye aha, niko Blinken yabisiguriye ABC. Abarwanyi b'abacangero mu murwi Wagner bavuye mu karere ka Lipsk kari mu kilometero 400 by'umurwa mukuru w'Uburusiya, bari binjiyemo kwa gatandatu bavuga ko bashaka gutera umurwa mukuru w'Uburusiya Moscow, inyuma y'uko president w'Uburusiya Vladimir Putin yemeye ko ugutwara uwo murwi wa Wagner n'abarwanyi bagize uwo murwi batazokurikiranwa ku vyaha byo guhemuka yari yabagirije. Prigozhin atwara Wagner ntibiramenyekana ko arashika muri Belarusiya, yemeye kumuha ubuhungiro biciye mu biganiro vyabaye hagati yiwe n'abategetsi b'ico gihugu. Prigozhin atwara Wagner yahoze ari inshuti magara ya Putin. Abarwanyi b'abacangero bo mu murwi wa Wagner atwara barafatanije n'ingabo z'Uburusiya mu ntambara zirimo muri Ukraine. Haize imisi ariko hari cuka kibi hagati yabo n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Umugwi wa Wagner umaze imisi unebagura uko igisirikare c'Uburusiya citwara ku rubuga mu rugamba barimwo muri Ukraine. Uburusiya bwavuze ko abarwanyi ba Wagner batari mu bagumutse bashobora kwemererwa gusinya amasezerano abemerera kubandanya barwanira ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken akayavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner ushobora gufasha Ukraine mu rugamba ihanganyemwo n'Uburusiya. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umurwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu ruriko uvuga rumwe na Eklezia Katolika hamwe n'abatavuga rumwe na leta ku matora rusangi ategekanijwe igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Martin Fayulu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo mu nama yaraye agiriye Kinshasa yavuze ko atazoja mu matora, avuga ko azoba yuzuye utunenge. Fayulu yagize ati sinanse kuja mu matora, ariko sinshaka kwitabira amatora arimwo amanyanga. Inama Fayulu yavugiyemwo aya majambo byari bitegekanijwe ko yitabirwa n'abandi bakuru b'imigambwe 3 ikomeye mu itavuga rumwe na leta ya Kongo, barimo Moise Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga. Naho hari abanywanyi biyo migambwe baje muri iyo nama yabereye Kinshasa, bo ntibigeze bahahonyoza ikirenge. Mu ndwi iheze inama nkuru ya Episkopi Katolika ba Kongo nayo yari yavuze ko atacize rifise kwitunganywa ry'amatora yo mu mpera z'uno mwaka muri Kongo. Abepiskopi Katolika ba Kongo mu burorero batanze bubatuma kutizera itunganywa ry'ayo matora harimo ukurabuza imyerekano y'abatavuga rumwe na leta, ukubuza umwidegemvyo abatavuga rumwe na leta, ubutungane bukorera mu kwaha kwa leta
no guhagarika abatandukanye bidaciye mu mategeko. President wa Congo Felix Tshisekedi yishura ku mpungenge z'abungere ba Ecclesia Katolika muri Congo mu ijambo yavugiye mu isabukuru y'imyaka 25 Musenyeri w'igisagara ca Mbujimayi amaze mu mabanga y'ubwepiskopi yavuze ko leta na Ecclesia Katolika babwirizwa gukorana, agira ati hari bamwe muri mwebwe bafashe ingendo iteye ubwoba ishobora kuzoducanishamwo, sinzigera nihanganira iyo ngendo. Denis Kadima atwara umurwi gutegura amatora ku rwego rw'igihugu muri Congo nawe ahumuriza abafise amakenga abizeza ko amatora yo kumukwa 12 no mwaka azogenda neza. Yavuze ko mu minsi iri imbere atekanya gukorana inama n'abakuru b'imigambwe cyane cyane itavuga rumwe n'ubutegetsi. Yabasavye kwizera uwo murwi bakazowurimburira mu vy'uzokora hakutega iminsi. Igitero c'indege caraye kigabwe mu isoko idandarizwamo imboga mu manuko bushira uburengero bwa Syria cahitanye abantu 10. Abaharanira agateka kazina muntu muri Syria bavuze ko abarenga 30 bakomerekeye muri ico gitero. Biteze ko ibitigiri by'abakiguyemwo vyongera kuko mu bakomeretse hoba harimwo abasandavye bakimara gushikanwa kwa muganga. Ishamwe Observatoire Syrien des droits de l'homme rifise icicaro mu Bwongereza rikaba rikurikiranirana hafi vya Syria n'abaharanira agateka kazina muntu batandukanye bavuze ko igitero cejo kwa Mungu cagabwe n'Uburusiya bufatwa nka somambike wa President Bashar Assad. Isoko y'imboga yatewe isumirwamwo n'abantu benshi iri mu gisagara ca Jisr al-Shugur kiri mu minwe y'abatavuganwe na President wa Syria. Ico gisagara gihana imbibe na Turukiya. Yaba Uburusiya